ikimenyesha makuru gikomeye cyane muri Amerika cyitwa NBC News cemeje yuko muri Congo hari abasirikari ba RDF kuvuga abasirikari b'igihugu cy'u Rwanda kivyemeje gitebo barenga amajana 9 kirerekana n'amasanamu ya satellite yashoboye gufata ndetse n'abandi benshi bapfiriyeyo kubgawe bivuga ko iki rega ntuze ndakubwira ari umusirikare cyangwa ari umuntu yangaje ku Rwanda abaze bagiye gukina urukino rutuma ashobora gupfa none ntuzeye yene bisi nubwo bitangaza ntituze ko arabapfuye yego zijya mbamazana 9 babuze n'abasaba mu Rwanda bapfuye wibaza ko bapfuye bonyene mu ntama zo zitwara abantu usanga zitwara ibihumbi kandi abo nyene bari ku ruhande rumwe iyo hapfuye abantu baza ko hapfa abantu abo batahambye Rwanda ntibapfuye ariko byatangaje kumva kuko twemezwa ko igisirikare cy'u Rwanda kiri mu gihugu ca Congo none kiri gukora yiki ni zihe nyungu none igisirikare cy'u Rwanda kigene mu kivuga nimba umenga gikomandwa na Mikayeli ariko ni marayika Mikayeli agikomanda umwe mu ijuru ariko ni igisirikare cy'igihugu runaka none se nk'ibyo abandi bose yego none ariko gufata ko bapfuye bangana kujya ni nka yacitse amabere nawe ntibuka M23 tuba ikorose ivuye igoma bimwe mwari ko murabesha hamwe na Gaston muvuga ngo mukaka kanya ngo tuzongo bashitse ngo urabona ngo tuzokubitirwa ubujumba amaja ko bazinjira ko bari hafi gushaka bashitse batewe ngo mwanya bahagiye ngo banyamukanwa ivi na ivi yego bashitse buvira bari muri vacances abantu bafise ibigwanisho bya kweri kweri ntabyo berekana ariko bavuga ko afite ubwirinzi ntabwo urasa hejuru bagutegerera hagufi ko birinze abandi batagira ubwirinzi hajya tujyame turasinziriye tumerewe neza kubera bagomba ko tujyama none se uko natwe dufise ubwirinzi cyane nabo ugomba natwe abafotore babereke oya amadrone dufise barazi gena ngana acunze imbibe acunze ngena ariko we nta kintu ubona kwere ariko koko barafise impamvu ifadika yuko bari mu gihugu ca Congo kuko bavuga yuko bariko barafasha ubwoko bw'abatutsi bari mu gihugu ca Congo ndetse n'ubwo bw'abanyamurenge bafatwa nabi none u Rwanda rwayoboye abatutsi kuva ryari ruyobora abatutsi kuva ryari ako kugirira impuhwe bariko barafatwa nabi ari abatutsi mu gihugu ca Congo ndetse n'abanyamurenge bavuga baratoye u Rwanda bati nimwe muzoze muraturabira ibyacu Colonel Nanga uramuzi wa bagabo bwaba bwera ngaha yego aho hakuye vuga ko akomeye muri M23 yega nawe ushatse gukomera urarukomeye so kubitangaza gusa sindakomeye u Rwanda rwarikuye muri CEAS kubera impamvu zibavuyeko bivuga ko bibuza umubano mubi ko muri ko mubibuza amahoro n'umutekano ndetse habaye agression erega no kuva mu gihugu kaje kuba mu kindi ku manyama gutwara igipande cy'igihugu nicyo kongo ivuga none wewe woba uri umuburanyi ukongera ukabona umucamanza yes welcome ladies and gentlemen muraho murakomenizera ko mezereza muri hose ngiriwe cyanke mwana mutsevanye na murere my name is Frank the answer in African TV so ndagwikaze uwese uriko dukwirikana no mu Burundi mu Rwanda Tanzania muri Kenya muri Congo Iburaya ndetse mu bihugu by'Abarabu ndavuga Oman Sanabi Saudite aba Dubai mu mwisi ndabaha ikaze abari Swiss mu banyamurenge ndetse n'ahandi hahise yagiye hatandukanye mu mwisi ndabaha ikaze kiri mushashwe ishene yacu ndagusaba kugura subscribe kure nko kubaka umuryango munini uyu munsi n'umunsi uzasanzwe kandi aho twagiriye amahirwe yo umutumire adasanzwe musanze w'umuzi musanze w'umukunda n'umwe mu bakozi b'Imana bakomeye cyane mu gihugu mu karere ndetse no kwisi yose yitwa ambassadeur Apotre Isidore Mbayahaga turabaye ikaze kandi murakoze meze neza ndabashimye nta musonga Jefes yego amagara ni meza ubaramutsa kwanza bose ndabaramukije mu izina rya Yesu Imana ibaho umugisha mwinshi kimenyesha makuru gikomeye cyane muri Amerika cyitwa NBC News cemeje yuko muri Congo hari abasirikari ba RDF kuvuga abasirikari b'igihugu cy'u Rwanda kivyemeje gitebo barenga amajana 9 kirerekana n'amasanamu ya satellite yashoboye gufata ndetse n'abandi benshi bapfiriyeyo kubgawe bivuga ko iki rega ntuze ndakubwira ico bita intambara kuja mu ntambara ababidefinisa neza c'est un jeu de la mort umuntu wese agiye mu rugamba kuri terrain
ari umusirikare cyangwa ari umuntu yiyangaje kurwana abaza bagiye gukina urukino rutuma ashobora gupfa. No kuvuga ngo abantu bagiye mu rugamba ngo hapfa abandi ngo ni intare zasarambwe nimba ari zasarantumbaze ngo ni intaneshwa ni ibintu by'ibitangaza biri ngaho wumva amaraso yarakamye bava amata ntibapfa ariko bijya bintu si byo. None ntuzeye yene bisi n'ubuto bitangaza ntituzi ko ari abapfuye. Yego zijya mbamazana icenda babuze n'abasaba mu Rwanda bapfuye wibaza ko ari abapfuye bonyene. Mu ntama zo zitwara abantu usanga zitwara ibihumbi kandi abo nyene bari ku ruhande rumwe iyo hapfuye abantu baza ko hapfa abantu abo batahambye i Rwanda ntibapfuye. Yego yego none je nibaza ko atagitangaza kirimo iyo twari dusanga tubizi ariko byatangaje kumva kuko twemezwa ko igisirikare cy'u Rwanda kiri mu gihugu ca Kongo none kiri gukora yiki ni zihe nyungu. None igisirikare cy'u Rwanda kingene mu kivuga nimba umenga gikomandwa na Mikayeli ariko ni marayika Mikayeli agikomanda umwe mu ijuru ariko ni igisirikare cy'igihugu runaka none se nk'iby'abandi hose. Yego none ariko kumva ko bapfuye bangana kujya ni nka yacitse amabere ntibyashoboka. Yego ni nka yacitse ni ibintu bitangaje kubera ko buri mu kubera bakunda kunyegeza ibibi byaba byabashikiye canke ingaruka z'ibyo bakoze kumva bimenyekana ni ngorane kuko hari abantu bashobora kuvuga ati jewe ndi gihanganga ndakomeye akabiri mu mitwe y'abantu abantu bakagira aho bamugira igitinyiro aho bose bati bajya n'igitangaza barakomeye mugabo n'urwamo rwo ku maradiyo nk'ayiwanyu babwira abantu propaganda y'uko igihugu cacu ni ingabo zacu ni mugabo wanashaka keshi na keshi burya umuntu yivuga ntacabari n'inkumi yiranga agenda ibwira abantu ati ndi mwiza shoyi ndabiriya uzumenye ko uwo mugore ukamushyira mu nzu uzogira ingorane. Inkumi nziza barayiranga abasirikare benshi bakomeye igisirikare gikomeye cyinshi tuzi no mu isi nta propaganda kigira cyizeye ingufu na tekinike gifise. Urigera wumva iyo babajije ntuzeye Gaspard baratuza avugira igisoda urigera urumvigera avuga ari pose. Yego ntahinda ngo bamuhaye mikuru wagira yihayagize ngo avuye ngo dushoboye na biriya warazi ibyo bariko barakora kuri yego harazi ko ingabo zipanze neza. Urigera wumva General Prime niyo ngabo ku radio oya ntari musori nkahubwo baza kubaga ngo ndababwire mu byo mvuyemo ngo twagwanye ngo nanesheje abanagize bari ya hati tuvuye kugura ibikoresho n'ikimenyame no ku mwaso ubona adashobora kwegera imbibe z'u Burundi ni kubera iki ni kubera iki nuko bari maso barakomeye bajyamiye amajanje n'umwugariro ntawe upima kwegera ariko none igisirikare cyo muri turabizi abene igihugu cyo gituma baryama bagasinzira abajyama hashushe bagakura n'impuzu zose bakigondera nta ngorane barazi ko igisirikare cy'u Burundi nimba ari FDNB sivyo barabizi ngene kimeze barabizi none ko rimwe na rimwe twama tubona abarundi baracizihiye ku buryo tubahenda ngo uvuge ngo muri mwiruke ngo umwanzi arashitse aciye aca nawe ntibuka M23 tuba ikorose ivuye Goma bimwe mwari ko murabesha hamwe na Gaston muvuga ngo mukaka kanya ngo tuzongo bashitse ngo urabona ngo tuzokubitirwa ubujumba amaja ko bazinjira ko bari hafi gushaka bashitse batemabona ngo umwanya bahagiye ngo banyamukanwa ivi na ivi yego bashitse buvira bari muri vacances oya kubera ko batabandanije ngo nico ko mu kibazo mwene biko batabandanije basanze General Prime hashinze ibirindiro azi mwugariro je gituma mukuru avuga ati ni mujyabe musinziye amara umutekano birahari ameze ntabwo ndaheza araheze hari ni santimetero basuye kwa Banza ahubwo bariko basubira inyuma yego bamwe none wigera wumva baratuza abyigamba nta rimwe ngo ababwire ati mwebwe ba media
abandi ko babahamagara i Kigali Yeah. cyane reka bari bakababwira ati kwiragiza mwese muvuge yuko dukomeye tutakogwa ko turi ibintu bihambaye ibiki n'iki Yego. bamwe mukanabihemberwa bamwe bakanabihemberwa sibyo sibyo Yego. bakabaha umurongo abantu bose bazi yuko bazi kuvuza urwamo bati mubahe mikoro bavuge bose bavuge gusa ko turi bitangaza mwebwe murigera mubona umuvugizi w'igisoda cyangwa utwara igisoda cyangwa umushikiranganje kanaka abwira amarezo sosiyo n'amakamera ati ngwino hano ndabahikira akamugende muze muravuga ingene Burundi buhagaze kuri tele saba natwe baduha hari ibyo barababwiye saba natwe baduha ibiraka wibaza ko ingufu zabo zihagaze mu rwamo rw'abantu rw'amaradiyo zihagaze muri tekinike yes bafise ibigwanisho bafise tekinike uzubaza n'abanyarwanda bamwe bamwe barakubwira ati umurundi ni mubi urusoro rumwe rujana umuntu none bahagazwe na Wazarenda oya oya bahagazwe na Fardes oya bahagazwe na igisika cy'uburundi niko mutabivuga ntibashaka kubivuga rimwe na rimwe reka bwabaho rimwe na rimwe tubona ku mbuga zitandukanye bakerekana ibikoresho by'ubwirinzi by'ukibana n'amasanamu amuzama yasuzuma rimwe rimwe ariko batwereka yuko igihugu cyawo giteye imbere kandi bakura n'inkozi zitandukanye no munsi wawe yokira umubanyi yotera imbere yokira kuko birabura umuzi mukamwaka indaro mugabo nahone kwiyita icyo utari cyo ukiha ibyo udafise nabyo si byiza oya uherutse baravuze yuko hari ibisasu bateye biserukira mu Rusizi mu gihugu cy'u Rwanda reka ndakubwira Gisenyi abantu bafise ibigwanisho bya kweri ntabyo berekana ariko bavuga ko afite ubwirinzi ntabwo urasa hejuru bagutegerera hagufi kubo birinze abandi batagira ubwirinzi hajya turyamye turasinziriye tumerewe neza kubera bagomba ko turyama oya nese uko natwe dufise ubwirinzi cyane nabo ugomba natwe abafotore babereke oya amadrone dufise barazi gena ngana acunze imbibe acunze ngene ariko we nta kintu ubona kwere yego wewe ndakubaza jewe ndabibona wewe nawe ndakubaza uraze amahoro n'umutekano igihugu gifise n'urugwamo ruvugira ahakuruzi ngaha urumva nahiya ukabona kagahwekere kibere ngaha ntushaka kwicara ukavuga uti hariho ibanga rihari tutazi kabisa iryo banga bo bararizi kuko hajya abantu baranekana ibihugu biranekana u Rwanda burya rurazi ibyo abarundi bashoboye rurazi ibyo bafise iyo babona ati nta kintu ntacyo bafise nta igwanisho bafise ntibafise tekinze ngana uko baba baraje noneho Kagame amaze igihe kigene kavuga ngo ndaribwa none hari kavuga ko aribwa kuri iki gutera Burundi yavuze ati ndaribwa ahubwo iyo banyarutsa nkabereka ingene bigenda yiteguye muri make bariteguye hamwe igihugu cy'Uburundi covuga ati reka utere mu Rwanda bariteguye hamwe igihugu cy'Uburundi hamwe igihugu cy'u Rwanda gitere mu Burundi neza y'abene gihugu b'ibihugu byose yego nuko indongozi zobana neza kuko umunsi byoshika bagakoza nyako hari abantu bari biteze yuko bakomeye umunsi bosanga badakomeye kuko mu ntambara cyo kuvuga kunesha ni ngo tugwane sindakina gukubita biragoye rero byiza ni byiza yuko abantu bagira publicité bagira ibyo bavuze bihayagiza igihugu cyabo niki mbwa ntukavogere n'ikindi kuko na nyina wundi abyara abahungu cyambere akomeye cyane nibaze ko ari ukomeye gusa aya umugabo bavuga ngo il faut se méfier de l'eau qui dort hajya amazi asuma yikubita kwiwe wumva asuma cyane aya mazi nta ngorane afise nta kibazo yoteza abantu umugabo amazi ateza ahantu yego akaziba kibereye ahantu ntugasuzugure ushobora gusoma nturi umunsi karimo ubumara karimo ibintu byo kwica nicyo gituma rero uzutinye umuntu uvuza urwamo ukamutuka ukamusubira ukavuza amafirimbi ukavuza amakondera n'ibimbarambara byose umumena amatwi
umuvuga kugira ngo urabagire yashaka yihoreye muri danger yego nicyo gituma rero ubonye Burundi bwitekaniye abantu birirwa baravuga yamuhe basubira bateka abategetsi batuka abavyeyi bagira gute ukabona barihoreye ni ngorane M23 ibandanya kumenyesha yuko ibandanije imigwano ariko kandi igihugu cy'u Rwanda bivuga ko batanguye gukuramo akarenga bivuga kwiki je ntavyo nomenya ivyo byomenya bari kuri tele kuko u Rwanda bashaka kubivuga ko rukuyemo akarenge kubera les accusations zabaye nyinshi kuko mu ntambara urabona ko hari biriko birakogwa by'indengera butungane ibyaha ndengera kamere abagore bafatwa ku nguvu abana bicwa bagahambwa mu byobo bimwe aho baturira abantu mu maprizo aho abantu bicwa nabi no kuvuga amashirahamwe mpuzamakungu biya byose reka bifotora reka bibona bitanguye kuvugwa urabona hariho n'umujournaliste wo mu Canadienne numva yitwa ne yatanze raporo y'ubwoba amira kure bamwamirira kure muga nubwo bavuga ngo uti nkoko muga ntutikibitse yego uti zake muga ntutikibitse uwo mwamira batokwana nabyo bariko barabikora rero u Rwanda bashaka kuvuga ati twebwe aho bigeze biramaze kugaragara yuko dushobora ko natwe ibivyaha tubyagirizwa kugira dukwepe rero izi responsabilité ntizitiwe ko abanyarwanda bari mu babikoze tuvuye ko twibwiriyeyo noneho bisigaraye biraba byagezwa M23 tuba twe bonyene twe tutarimo mugabo naho bashobora kugira kwa mufana bakavuga ati turavuye kandi ariho bari akabivuga ku munwa akuritere ariho bari ivyo rero ababijeye bafise ubuhinga bwo kubisuzuma bazobisuzuma bazoheza bamenya ko bavuyeyo canke bagumyeyo ivyo je ntavyo nomenya ariko koko barafise impamvu ifadika yuko bari mu gihugu ca Kongo kuko bavuga yuko bariko barafasha ubwoko bw'abatutsi bari mu gihugu ca Kongo ndetse n'ubwoko bw'abanyamurenge bafatwa nabi none u Rwanda rwayoboye abatutsi kuva ryari ruyobora abatutsi kuva ryari ako kugirira impuhwe bariko barafatwa nabi aribo batutsi mu gihugu ca Kongo ndetse n'abanyamurenge bavuga baratoye u Rwanda bati nimwe muzoze muraturabira ibyacu ariko mubanyi niyo muhahaza naho ubona ngo mbe kubera iki bakurikiye abatutsi bari muri Kongo b'imasisi hanyuma badakurikiye abatutsi bari Buganda bari Tanzania bari na Kenya no ngaha ko bariho abatutsi bose bari mu bihugu bibiri gusa ko bo baramahoro muri ivyo bihugu uvuze none ndakuba ikindi naco kicoresha kumva abatutsi bose bo mu Rwanda bamerewe neza abatutsi bahunze u Rwanda kandi bitwagwa n'umututsi umwe wabo yego petete banahunze we none aba batutsi umuntu yoja kuramira cyangwa gutabara abatutsi bari mu mahanga mu bihugu by'iwabo abatutsi bo mu gihugu ciwe bose badatekanye nta batutsi bapfuye bishwe n'umutegetsi mu Rwanda none ico wari uvuze n'umva ko atari cyo ibyo batutsi sivyo no musu umututsi mu yaje avuga ati je umwase mvise ampiga ngo anyice ni mututsi mwene wacu umuhutu murahura tereka reka ati umwase mvise ashobora kumpitana isaya yose n'umuhutu mwene wacu iyo turufu sivyo nivyo nabwiye yindi televiziyo bavuga ati nimba muvuga yuko Kagame ari president w'abatutsi yiga mu mwagirije yuko adashobora kuba yatoye ngo atore u Rwanda kuko abanyarwanda abatutsi ni 14 kwijana nimba ayobokwa n'abatutsi gusa ayo yandi majwi yavuye sivyo ni president w'igihugu cy'u Rwanda kimwe rukumbi yego nuko igihugu cy'u Burundi ni president w'abarundi no kuvuga abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abanyamahanga bose bari ngaha bari munsi y'ububasha bwiwe yego ntashobora kujabuka ngo ave hariya ngo avuye ngo jewe ngo abatutsi cyangwa ubwoko kanaka ngo bari Kongo bari Burundi bari hehe ngo bose nigenda barabira ngo bakoze ko turabonana wabahawe nande naho ni kibazo kiri wabahawe nande kubera iki ahubwo bitagaragara yuko ugomba kubagira bokiriye ukaja muri Kongo utagiye gutabara abatutsi aho ugiye kuraya ibindi by'inyungu wikurirayo make kwiba ntabyo
aba bari Kongo bonyine barazi ibyo byose barazi ibyo ari byo. Yego. Yes. Corneille Nanga uramuzi wa bagabo bwaba bwera ngaha. Yego aho hakurya. Umuvuga kwiki? Hawe umwe mu bantu hawe nzivemo. Vuga ko akomeye muri M23. Yega nawe ushatse gukomera urarukomeye. So kubitangaza gusa ati ndakomeye. Yego. Umusivile nyamubu. Yahagarikiye nimba ari amatora mu matora aheze muri Kongo. Yego. Inyuma yaho. Baciye akomera. Yaciye akomera. Baciye bamushoreza ziteni z'igisoda. Rambika. Yego. Hanyuma rero acaba ukomeye. Nabi. Yes. Dusona bashi bakomeye cyane. Nuvuga mu mugwi wa M23 kandi akajambo beshije karanye nonera go. Kandi bagakunda bo. Dufise bamwe. Dufise bamwe bakoye muri M23 ndavuga nka Wiringoma umwe mu bantu bakomeye muri M23 umuvugizi n'umuntu wa M23. Ubona ko ari mu bantu bakaze cyane gose. Gukara paraporo y'ikiyande yoroze yuko mu gihugu cy'impumyi ubonesha rimwe ari wabo umwami. Yego. Ibyo urabizi? Yego. None kuvuga ngo nakarakomeye. Mwego abanyamakuru cyane. Yego. Muba mwafatiye kuki? Iyo uvuze umuntu akomeye uko bivaye n'ingende uri kuramwumva yavuga ndetse na mercenaire bari baje mu gihugu ca Kongo. Ingoma ivuga yuko rero batujije gose n'inguvu zidasanzwe iziye. Ejana muvugizi. Yego. Se bakomande igisonga cya M23. Kuri kuvuga ngoma utavuga ntuzeye Makenga. Aho bose bari mu rutonde. Oya none uvuze ngo ingoma arakomeye cyane. Ni nkuko uvuga ati umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi arasumba je muri tamajoro. Nibyo birabaho. Oya. Ntibikunda. Ugere mu muzi kubera mikro. Kubera avuga mikro. Avuga yuko muri CV yiwe ari umunyarwanda. Vukiye mu Rwanda. Yarabaye nino. Eni yabaho mu ijabe nimba tari mu Nyakabega. Uri ngoma? Vuga yuko yoba ari mu munyarwanda. Mugabo no musi umukongomani. Ije ntabyo zibana. Aho ico cyo haba kwinanira. Yego. Icyo nzi abanyarwanda barabaye Burundi hama barataha. Mugabo kumva ko yoba ari umukongomani cyangwa ari umunyarwanda w'umukongomani ntavyo nomenya. Yes, ndagarutse gato. Hari amajambo umukuru w'igihugu wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze kuri president wacu yerekana ko ariko arakebura we na Tshisekedi kuri ingwano iri kirabera mu gihugu ca Kongo. Yavuze. Yego. Kuri president wacu yavuze ngwiki. Yavuze yuko oya pana yuko libera neza la phrase ko yayishikirije. Yaravuze ati nyakubahwa nyene cyo bari mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Ndaguha impanuro. Yavuze. Bo ugereje kumvirije. Oya. Ntusumiranye mu babyo. Jego uribere uruti hagati y'utwamugina. Yego. Yavuze ati Urabona? Yego. Tushira ku tudomo tubungu tubiri. Ushire muri twamugina ati yakubahwa. Your Excellency, President of the Republic of Burundi. Aha. Ico rakivuze. Amo majambo yavuze. Oya, ubwo ni bwa bintu bw'abantu bitwa ubusasanguzi. Abasasanguzi basanga ivyo basi. Museveni yavuze. Oya, ni bimwe by'amazina y'imbwa gwira muci. Ivyo ni bisanzwe. Abantu bose uno munsi bita abasasanguzi. Ugomba kuvuga discours mukuru w'igihugu. Uyivuga uko yayivuze. Kavuga ati yashitse kuri naka. Aramutuma urutoke cyamuvuga mwiza ati nakawe. Nagira ndaguhanure. Muga ntuvuye ngo yavuze ngo twumvije ngwico yashatse kuvuga. Iyo mvuga ivaru. Naravyo muzaye kwa ngo yagombye kubwira naka ngo yagombye niko yababwiye. None bo yabakebuye iki? Iyo analize yakozwe n'umunyarwanda kuko nta nyobe w'izina. None u Rwanda bwabo ngo yarukebuye iki? Ntacyo yigeze avuga.
ni bimwe abantu baherekeza urumva bahengekera ibintu kubo bashaka bati aramutubwiriye ibyo rero mu butumwa bwiza burahaye dushikira tuba turavuga ubutumwa mu isengero ukavuga message neza kumva abantu baramutubwiriye kwera bamutumye kumukubwirira we kuri kubwira ikoraniro ryose bamenye ubwirane hari igihe umuntu avuga akavuga mu kirundi kabisa ukabyumva ko yose yavuze ati wewe uraba akantu agatose kari mu gihe ya mugenzi wawe ingigana iri mu ryawe bera babwiye ati bandanya mucokoza abantu bose mwe nta ngorane kandi wapi nta mpanuro yamuhaye kuko Perezida Ndayishimiye n'Uburundi bwiwe atwara ingene buri muri Kongo birazwe cyane nta kinyegezwa kirimo amakungu arabizi inzandiko zirahari uravyumva ni ibintu byaciye mu mwumvikano mu masezerano hagati y'igihugu ca Kongo n'ic'u Burundi ico ari karakora hari nagana nkweje ko ahantu hose hari ingabo z'u Burundi nta muntu apfa ntawe barasa ntawe baja guhiga bo bariko bimika amahoro aho bari none uwo muntu aje kubwira abantu ati mihariri kiragwanira kwicana akaja hagati niwe yohabwa impanuro nkuko umenga niwe ariko abikora nabi gusumba wa wundi aja guhungabanya bitekaniye aho rero no kuraba neza uwo yakebuye wariwe u Rwanda rwarikuye muri CEEAC kubera impamvu zibavuyeko bivuga ko mvuze umubano mubi nizi ya nta kindi ariko none bigatuma uva mu ahantu waruri reka nakubwira hariho gufata ingingo ku ngaruka zishitse kubwo uri kwitwara mu bintu nizo ngingo usanga uzifashe nawe utaziyumviriyeko bikuye muri CEEAC nibyo kubera bavuze bati ntimushobora gufata perezidansi ya CEEAC hari ibihugu byo muri CEEAC mwebwe nyene biriko birabitwarira sibyo ko muri ko mubibuza amahoro n'umutekano ndetse habaye agression erega no kuva mu gihugu kaje kuba mu kindi kumanyama gutwara igipande cy'igihugu nico kongo ivuga none wewe woba uri umuburanyi ukongera ukabona umucamanza bijoka bikonda none CEEAC igizwe n'ibihugu 11 ko yabagiriza ngo no Burundi na Kongo babitumye bigenda uko Uburundi na Kongo bashoboye gukonvenka ivyo bihugu 9 byose bisigaye gute kugira byose bikonvereje hamwe bivuge batu Rwanda tituruha presidence tiharagera turavye ingene uriko ritwara turavye ingene uriko abana n'ibindi bihugu byo muri CEEAC ntibikunda nibanze ruburindire niko batagwirukanye harubangirije rindire tiharagera banza ukosora ibi banza witunganye kuri ibi hamahoro umubanyi hanyuma tuzobone ko kwizera uheze uturongore none ibyo ni ingingo yafashwe na Kongo n'u Rwanda no Burundi rero ni kibazo kimwe kihari ni probleme z'umubano mubi uri hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu n'amashirahamwe y'ibindi bihugu kuko hari ingingo zimwe ufata ndagisubiremo no kuri televiziyo bavyumva utaravye ingaruka zabo iyo ngingo ufashe zishikako batase no mubiriki akantu gatoya gusa bapfuye bati guhera ubunyene ambasade y'ubiriki turayugaye Ecole Belge funga mirango direct jeje bita dictature rero sinibaza kwiyungo ngingo ziba zagiwe kwinama n'abantu kuko mu gufata iyo ngingo botegeza kumenya yeske iryo shuri ya Ecole Belge riri mu Rwanda cyangwa riri ahandi abagigamwe n'ababiri sabana b'igihugu bija kwishura ukabugarira uba gutwaye iki mwizo ngorane magiraniye n'ubutegetsi bw'ubirigi buri burayi uyu mwana cyangwa umuvyeyi aziziki kugira ngo bice bikora no kuri programme educative yiwe naho rero ingingo zimwe abantu bakwiye kuraba heko kubera iki Jesse mbona yuko kuva muri CEEAC byari bikenewe bari kugumayo kandi bashaka bari kugumayo utegetse nimba habaye akarenganyo bakakerekana barimwo
mpana kwikuramo bakavuga ati ego nta ngorane mo ntibikunze mugabo ibirego batureze sivyo ukabereka n'uwarasize bro kavuga ati kiniki batureze sico verification ngiyi proof ngizi hanyuma hageze hano bakavuga ati kabisa ko bakubesheye ibyo bihano wibaza ko bagufatiye uburane bihindukire bifatirwe babandi bakubeshera nabo nawe cyuwe wivumbura akavuga ati effectivement urumva cyaha kiramuhamije none arahunze nicyo bica kuko kwinjira ni kimwe n'ejo ashobora gusanga ashaka gusubirayo procedure zakoze bamworohera wikuye batagukuyemo sindasoma amategeko y'ingene ibihugu ibyo bisabwa kugira bije muri uwo muryango mugabo urumva ko umuntu yivumbuye agasohoka ujya gusohoka biroroshe kwinjira kugaruka ukinjira biragoye bivuga yuko igihugu cy'u Rwanda kigize kugirana mubano mubi igihugu cy'u Buganda imisi itari mike imyaka 3 mbibazoga yego ubu no munsi gifitanyo umubano utameze neza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo ivyo bintu barabyoherera hehe kwama igihugu kimwe kigirana imibano itari myiza ibihugu bibegereye kandi ngo umubanyi ari uyo muzinyamuriro n'umuryango yego je nibaza yuko burya abantu barundi bavuga ngo uvumwa na bose ugatebuga tota nagore nibaza yuko bazogera ahantu bicara kubera none twebwe bigenda gute kugira ngo naka tuwe tukivugana tuwe tukigenderanira nanaka abana b'u Rwanda bazokwicara bavuga ati muze gute twese tutagitemberera abana bo kwa naka nabo kwa nande bimeze gute rero ni kuraba byose nibaza ko ikibazo kiri muri ibyo bihugu baba baratase n'u Rwanda iyo batata n'igihugu kimwe bagomba kugirana imigenderanire y'urwango mibi nk'ijya ya Israel na Palestina kikaguma ari kimwe ivyo bibazo byo kumvikanye mugabo arakarere kose kavuga ati we uri mubi utubanira nabi ikibazo gisigara u Rwanda batanga impamvu ati perezida w'u Burundi yavuze yuko muri Kongo bwiye ugaruka rwa Kongo yuko azorufasha ukura ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ivyo bintu bivugwa urwaruka rwa Kongo yorufasha gukura ubutegetsi bw'u Rwanda gute haratari urunyarwanda ibyo babishoboka oya ibyo sibyo perezida wacu ibyo ntabyo yokora kuko n'umuntu akunda amahoro n'umuntu akeneye ko abantu babana neza urabona n'ibyatandukanye abarundi byose kuva shese byaravuyeho cyane pe byaba iby'amadini nta ngorane zikihari byaba iby'imigambwe urabona uretse bariko baravuga ejo ati nabo ushobora gusanga batumwe n'uwo nyene ntazi bavuga ati vuza induru nahone bumve ko bitera turabe ko amahoro atahungabana gatoya mugabo ntivyo bishoboka urabyumva imigambwe urabona abantu bose bari ku nzira imwe y'igihugu kimwe gusa bavuga ati iterambere kuri twese yego yaba amacakuri y'amoko abahutu n'abatutsi wapi ivyo ntibigifashe nta muntu wo mugikanga ngo uvuge ngo ndavya ku kazuru kawe ngo ace yiba ati we wewe wavangiwe nta muntu akibura indaro ngo ashitse ahantu mu mutarabi wabo umuntu wese ashize ntiharyama ni ukuvuga ibyo byose ni igikorwa ca perezida ndayishimiye none umuntu yo kubaka abantu sosiyete bucyoye akavuga ati mumenye umwasi dufise n'umwasi witwa inzara ngo tumugwanye ibindi byose si byo akagira umwanya wo kujya kuvuga ati nje guhungabanya ababanyi na hehe awukuye hawo urupfu n'imfane ntibijyane nibiyubake ariko bareke n'ababanyi nabo biyubaka kwabo yes nibiyubake hama bareke n'ababanyi biyubaka kwabo ubona gute mu myaka 5 iri imbere akarere kacu urabiye mu gihugu cy'u Rwanda u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo umubano wacu unozo wifashe gute sinzi mugabo ntawo tuvyizigira kuko n'aba banyekongo uri kuravuga umwasi baratanguye kubona uwo ari we abarundi nabo umwasi baramuzi cyo bituma bazitira ku murango no mwijoro je nibaza yuko uko biri kose hazogera igihe abantu bicarane je nico gituma nabwiye abantu kubera ko abantu barinda kurindira abantu bagapfa bagatikira
mu nyuma bakavuga ngo tujye ku meza y'ibiganiro twicare tuganire tureke ibi bintu tubane amahoro kubera ko batogira ubwenge kare bakaganira ingana zitaratikira rero nimba u Rwanda rubanye nabi n'ababanyi bose kuri ko utokora ngo ati reka rero ibyo mbona kuko ndabona yuko ibintu bimeze nabi habe n'igihugu byacu nibo ariko baramererwa nabi je ndagomba yuko twicarana mu maso turabane mu maso mugabo umubano tuwuvyure umere neza nga ntuvuye ngo jewe nguma ameze ukumera uko nshatse ibyo mudashaka byose ndabikora nimwemere jemere uko mugabo ntibamukundira ibyo byose ibihugu byose byatase n'u Rwanda birafise ibyo bihugu icyo byasabye u Rwanda ni rero nibicare barabe bati none tugire gute igituma umutekano cyangwa umubano ugomba kumera neza kiratswe buri gihugu cyose kihaze icyo gisaba kigenzi cyacu muhe gusabye uhagagaza tugende ntacyo nkora ku manyama mwese aca yugara firabiriwe mugabo bose baravuga ati naka niwe mubi ariko nubwo Burundi bufite ibyo bisaba u Rwanda ruvuga yuko Burundi rububitse abakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda bamwe mu bari muri FDLR ibyo hariho inzego bigomba kuvugirwamo kubera birashobora kuba zidakizasyo zirerone canke zimeze ukundi kugira abantu bashoboye kumvisha opinion yuko bafite impamvu yo kubana nabi n'uyundi ni bande ariye mbe ko hari abandi nabo amatemonyaje bari ngaha bavuga ati ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu babukoze harimo abanyarwanda kandi abanyarwanda benshi bibereye hagiye mu Rwanda nyene uko Burundi butari ko ravyitwaza bavuga ati byaraye byose nta ngorane ngo tubana amahoro yego yes mu gusozera ikiganiro cacu imwe mu bantu batanga ifadika bavuga yuko badashobora gutanga mubiboneka ko badashobora gutanga abakoze kudeta mide mikenzi gahanya mu Burundi imwe mu bintu bashoboye gusesangura igihe gitari gitonye mbega abakoze kudeta mide mikenzi gahanya mu Burundi uribaza yuko aho bari kuko baratekanye cyangwa bariko bapanga indi migambi nyine ashobora kwita indi kudeta bande bariya bayipanga bakubitiye hehe ariko yabananiye bari ngaha bagifise bwa butegetsi na bya mafaranga yose na ca gitinyiro bazoyishobora baje barabundabunda ibyo kunda bajya mu isangwe bajya nimbohe z'u Rwanda ntibishobora kubarekura kubera impamvu ubwo nyene ruzi burya ibintu murashobora kubona byabaye bigakorwa mutazi aho byateguriwe mutazi n'uri inyuma yabyo mwe mukabona ubufashwe gusa rufete yuko bose bafashwe hanyuma abashoboye gutoroka bagatoroka bose bahurirayo bahuriye mu Rwanda kubera iki cy'igihugu cya hasi nta kantu karimo mu Rwanda niho hafi gusumba hakurya mu Gatumba Kongo canke Tanzania kubera iki bose birutse bavuga bati twiruka tujya mu Rwanda aho bari kuronka gukingirwa kudasanzwe hariya barakingiye cyo gituma leta y'u Burundi yababuze reka ndakwereka wa muhungu ibyo kugira bikogwe birategurwa tushobora kuja muri kude udafite des assurances z'abantu bagufashe umugongo bavuga bati turi nyuma yawe turagufasha ivy'igihugu kuko nta buryo bwinshi ufise bwo kubikora strategy nizi canke bakanabatuma bati bikore mwebwe nibyashoboka tuzoha dukorana ibi nibi tuzobashigikira muri ibi ukabona yuko umenga biroroshe ukaba gukoresha ukabigikoresho mugabo muri kwa gukoresha ikintu ca mbere banza kurahira nuko uzogumya ibanga y'ibyo muri ko murakorana iyo wirutse rukirukayo bagaca bavuga ati badusubize bavuga ati reka turabasubiza hama baca bakira ejo y'amabanga bayamene bamenye ko atari bo bariko barakora bijya ahubwo bari twebwe ntibishoboka rero barafise ikintu banyegeje barafise ikintu babitse batagomba ko kimenyekana bakoranye n'abajya abantu argument batanze nduhungire he yavuze ngo bareka kubatanga kubera iyo umuntu ahunze ngo ntushobora kumusubiza mu gihugu iwabo ndaza gihunga abari mu minwe ya HCR sivyo mugabo ntivyo konona umubano wawe nico gihugu yaje ahunga
mu gihe bariko bagutuma urutoke uragenda ugafata ba bantu ukabaha hayiseri kavuga ati nkurira mu gihugu bajana ahandi sibyo bakabajana ahandi mu kindi gihugu bakitwa impunzi uko nyene mugaro ufete ko u Rwanda rutabaho Burundi rutabaha hayiseri rukeneye kubigumiriza hari ikintu bavuga bati ntikirenge ngaha kuko nubwo twubaha ikindi gihugu bazobona yuko tubarekuye bazobona yuko tubatereranye turabatanze byabanga ntajye bakibitse bazobivuga wanyara ubusa ashobora kurimena rero nuko nibagumaho burya naho mugomba gutaha ku muneza yabo bavuga ati twe turemeye turagiye ndakurahiye bakaba barekura ari bo bica abantu bashaka ubwoba yuko bashobora kubura ibirengero ivyo birashoboka ku nyungu z'ibihugu ya ku nyungu z'igihugu nta kidashoboka nkuko hari n'abandi baburiye irengero cyangwa n'umunsi bafunzwe ndavuga nka balo hankunda ese n'abandi benshi bagiye bapfa si amakani menshi rero muri ico gihe rero barya n'imbohe bapfunzwe icamaso barabishijisha aho nyine haguma yes hari abanyamurenge benshi badukunda badukurikirana bakunda ambassadeur Apotre Isidore Mbayahaga twashaka tubasabe kugira ngo nabo nyine bavyumva kugira ngo tuze dusesangure ibijyanye n'abanyamurenge koko hari benshi bababaye hari abantu benshi bakunda Burundi abantu benshi bumva yuko Burundi ari muhiri wabo abantu benshi ariko kandi babona yuko ngaha mu karere abanyamurenge hari agace kamwe bakumiriwemo tubasabe agace kamwe bakumiriwemo yego nka hehe no kuvuga hariho hamwe abanyamurenge igice cy'abanyamurenge bamwe bavuga ati mu Burundi abanyamurenge barabatoteza kandi gace k'abanyamurenge bavuga ati mu Rwanda abanyamurenge barabatoteza kandi gace ati mu Burundi abanyamurenge bafashe neza kandi gace ati mu Rwanda abanyamurenge koko nabami sasa muzo dufase mu dusigurire kujyana n'abanyamurenge nta kibazo yego hari yes murakoze cyane bakunze African TV natwo byinshi bari bakinyotewe kugira ngo bumve bivuye iwanyu ndabashimiye cyane gose n'abakengurukiye nabi yego wakoze kuvuga usisangura ndetse no gutanga umuco n'ukuri gudasanzwe Yesu sasangura mvuga uko ndabibona yego nta bitabo nagiye gusoma ntawe nagiye kubaza amakuru n'ibyo wanje nyine yego yes yari ambassadeur Apotre Isidore Mbayahaga umwe makozi b'Imana bakomeye cyane gose avuga ijambo akavuga ukuri abantu benshi bakumva bagatahura umwe makozi b'Imana amaze guhanurira abantu benshi bakava mu vyaha abantu benshi bakaronka intumbero y'ubuzima bwabo abantu benshi bafashije abantu benshi bamaze kugira amajambo menshi agiye atandukanye yo gukomera bakomera ku buzima bakaronka intumbero y'ubuzima bwabo ijambo rimwe kuri bo mu kubasezera ibahunga icaha yego kwicaha kikurinda guhungabanya mwene wanyu umugenzi wawe umubanyi wawe cyane niyo nkomoko y'ibibi byose aya mabi yose tubona ashamikiye ku caha rero umuntu wese nahunga icaha yes merci beaucoup wose wadukurikiranye hunga icaha niko babwiye kugira ngo ushobore gukomera ndetse no mu rugendo rwawe ndagushimira cyane gose wose wadukurikiranye asante sana